Genda madamandi mugira muriya. Yo, ano wenda kugaranye. Ahubwo umuntu yafungwa wa mbere ni wowe uri umusuma ufungwa. You know? Umusuma ni wafungwa basa. Ego wari ivyo bro. Haje nuko je mwishenge ngo twaje amafaranga bahaye padiri ko twatwara. Na mubuzi makora. Nyaduka twiwanje. Toka mara. Mbi tuzogishirako. Waho. Genda mwatuzogipostinga turabikubwiye. Yo. Bro, uzafungwa ego. We umviriza ngenda kuri kiganiro kumuzenya. No, just miraha. Nini biki? Ujahe, ndashaka twanza kuvugana, hamba ivyo vyansi biganiro uragenda muha. Singwana nyabaki. Ati kuno mwaje. Ucunyinjirira mu kiganiro wari kumwe gushaka. Wewe winjiye mu bintu bitakuraba, kugira ngo uze kuvugana n'urya mukobwa, urya mukobwa bizino nero rase. Nivyo ivyo ni vyanyu. Urazira wase dufitaniye basi. Namba baje. Basi nyica basi. Ndakwica jari ngo hobona fisi. Allo. Ndakujana ofisi. Ndakujane. Ndabizino nyica no. STV, every story matters. Bonjour et bon après-midi et bonsoir kuri micro za STV. So rero murazi ndakunda kandi cyane nariyumviriye ndavuga ati so harakenewe ko umuntu yakora akantu kaza karakora stress abantu ndetse ikiganiro gishasha tuzokiyaca kuri STV ngo ndagitangure uno munsi rero ikiganiro cy'amute rero cyitwa Weekend Mood. Ikiganiro kizagizwe n'ibintu byinshi harimo prank n'ibindi nyene bitesa like abakomedi abantu bakina komedi abakina amafilme abakina imiziki like abadanseur dukora nyine akantu nyene twaja muri mood tugafeelinga ibintu bikagenda fresh sana. Je murabona ko meze neza yo today ngo bagenda gutangura na plank ngaho hirya ruguru nkavuga ati urafanya nini hapa bekana n'ivyo nibikuru kwavubesha abantu ngaho cameraman uyu muntu abesha ngaho uze gukora ibiki ngaho bro ngiye gukora ikiganiro ibige vyigano vy'ibiki ibigano nivyo ntibikenewe ivyo vy'ibiganiro nurazikinzanye ngaho uzajanye n'iki no uzakinzanye ngaho nuzanye n'iki muri STV hajya rero wabonye uryo musini nume wajya gusina shavuye kwaze ndagwa adresse muri STV none sindahazi kwamenya kimwe mbisanya ndakora ikiganiro hasi ibiganiro je ngene tubanza kuvugana kwanza ngene tubanza kuvugana numva ndagwaye cyo kugwara no gukora ibiganiro kwaje muri acha zako ngoma ha ngiye gukora ikiganiro kibara nina ndagukora ibiganiro mirimo no sinemerera shaka tubanze tuvugane kwanza maze umbwire ukuntu mwafashe nawe we umviriza ndakora ikiganiro kumuzenya no just miraha nini biki ujahe ndashaka twanza kuvugana hamba ivyo vyansi biganiro uragenda muha. Singwana nyabaki. Ati kuno mwaje. Ucunyinjirira mu kiganiro wari kumwe wewe winjiye mu bintu bitakuraba kugira ngo uze kuvugana n'urya mukobwa urya mukobwa bizino nero rase. Nivyo ivyo ni vyanyu urazira wase dufitaniye basi. Nyene unatumye dada kwanza basi muri bande we urinde we nta audio nakurugikiye kuri WhatsApp yuko ndi mu diaspora nahaye amahera umuhungu akora indirimbo yojo agacakora audio ukora video ngi gatungiye gukora ikiganiro cyo mu rupangu oya ujahe icyo turakundana ibiki kacuzana uzana muza kuba mashwani n'umuntu ikajya nase niyoroheje kubera nabona nyene mumuzananye avuga ati sinsarishe nyene nditwara ukebo no wori amara abandi kudashaka no umuntu akubwiye ibintu mpaka ushizo gusarisha umuntu ushaka basi kugenda gahoro gahoro nagusarije gutuje mbwiye ntandi ndakubitse none utanzi bakubwiye ati ugiye gufata umuntu nawe umufatana ukajana na kamera je ndi operation ndi police nje gufata ndi police muraje cyumugira ngo n'urya arajye basi mwawe ndakujana ofisi ndakujane habizino nyishano ugenda acha urofa ni bijenge mine nkano bataburana mwese utaburandi nimba miri wewe nyaburi kukazi newe nyaburi kukazi si wamuza aje wagombye kunyicisha ufatwe nabi nakushe gute none wowe umuza hajya wari kubimbira mu ibanga kuri aho telefone no jenkene je umbwire kuntu mwabikoze ga byarambabaje wabwo nuzira ko cangira iki basi nyica basi ndakwica jari ngo hobona fisi allo gusa nyene ijambo rihagira ijambo ribice no shaka kukubwira no hanyuma ntuzahagira n'undi uzobikirira ujya turakundana nyimba yampaye bityo nijya kuza gufata nabe ga ibintu bigora umuntu niko na wewe yaguka yajya bikakugora none ati umuntu hasi ibintu byinshi wari uturi twabandi emera bifite bugufi none wacu mu bloka none washaka gitangira gute
wala mu bros muje nena bros ni maka muce mujana namuze ko niwe yanzanye ufite jeje nari cyane nari kibebe so waruzi ko mugiye gufata umuntu nabi kumfata nabi gute none baba bakujanye kuja kwishiza ntuzi ko bitawe je naragwamagaye gusa je mfashe nabi gute sikundenganya no kuri kw'Imana oya gusa icyo no kwihaniza miri ribijya mbere aricyo cyanyuma none wowe warariye amahera y'abandi none kuyajya bisigurirwa ni woyajya warajya nta muntu yo guhamara umuhungu wawe ukayajya cyane duramaze no kuyajya abakobwa bubu narariye wawe warayamaye nawe utariye yanje ntwariye y'abandi nawe woyajya gusa ureke kutwinjirira ujya turikundanira nimba narariye naho basi nyimba yashavuye yaguca ukundi kuntu waguca muzana namwe none mukundanye jevye nibindaba amahera warariye nebitakura ko kibaje kuvyinjira waravyinjiye ahubwo bureka kwitamwo wewe ukora ivyawe hamureke kuja mu vyana ahubwo niwe yitaye ko niwe ndonde gisirige ndamurondera nakurondeye je simundo umuntu ndenga gusa genda kwiyamye nejo nubundi ntuzosubira abantu bagenda bakanwa ibiyoga ibintu pombe siyo mai bro nimba waramwe inzoga batuza kukumagira kuga dusinde mire kamera ije kuje ntanzogana turamaze kumva je no kamera nako bayicukura kaba ku mafirma amiri wodo uramaze kubona umuntu jena tape box umutafani umuntu jena tape box kamera mu firma bagubanye hari ntaje gufinata none bro nuko wazi no time yari kamera yandari cyo kazi bisigurira andi cyo kazi bisigurira jena muntu ngira ko ubwo banje aho nta muntu jengira ko bwabo zarabushaka nizera ko iyi atari ntuzenya gati ahubwo wewe ntibiherenga aha wenzo kutwarira kandi ntiwaze bizoje hajya je nushaka kunyitwarira nivyo hari ibintu utakuraba ugeza kwijambo byo kuda kweri byo kunda uzobona kana nikora kiganiro nivyo kandi ukora by'uburofa utabanje gutunganyiriza umuntu nibi je nandi opeje yo ngasi muri sentare ne utunganyiriza umuntu taha rero je musenge gukora kiganiro aso kugenda usohoke genda zana polisi ngaha uzana ngaha umungu arwaye inzoga genda uhagira je ntanzoganwa wewe abafana bagisoka basubira havunagiza no kunwa itara ntavyo nomenya soka basubira bro ivyo biganiro ucubandanya ngaho ukora ngaha nibi gusa we ngenda kwiyana nejo ntubaze kandi bihereye aha Midwai mara ahubwo ngaho kwavuga kuti mukobwa wowe gibox hamwe ucumenera kiramaze kubona umuntu akubise wewe mara ahubwo mara igiye bro mara udasanga gare yemu diaspora kasha mudemo wanje uza ngaho duteranya aja tuzosa guhuza abantu zo yewe yanje bona nakuyemo kuko wewe wa muri amahera hagimana kimwe ko nagira yampebeye hage navuga ati habwo haja byava binkomerana sale aroko ko amwe none waza nkutso shimira basi ne nkubu woza kumunzanira tugasura tukavugana shimira basi no woza kumunzanira ndamukuzana nkandi ndira muhamagaye none wo cucu muzana ngaho muri namukuyeyo to wazako bro bamwe muguruta igitabigo so nta tabinwa kandi nta nzoganwa habo nyamba we ni urinwa uza kwita mu bintu bitakura isi cyo nakubwiye we ntiwaze ngaha isingesha byo ndi mu munsi mwe uzo ahubwo genda ukurarira toka kure genda uri kurarira nasoni yo araka kumara yo kameraman tumukurikire oya ati kuba abafana takaje wewe none batakaje wewe je kuza kubaje kuje una jama hera abantu munaretse kuba video muna bebe genda nakukubita ngayo genda none umbiriza zamwaje mara abandi muyariha genda mwaje abandi mugira muriya yo ano genda kugaranye we ande mbigufinya n'abaganye mamse ugane bande turajya uriha yo mara ahubwo cyo kula kulipa ahubwo nani sono ugira yo mara zamurajya mara abandi muriha yo nejo bazogufata biravenda kugira wana nakugaranye neme gukora kigufuri imiri basi tugane bukere tuvugana ko amazi no ikanzu yanje ngenda bagira isudire basubiramwo babushone kandi basi ndagarura kenga mva tuvugane bukere basibira erega n'umugabo n'umugore babana mu rugo bashaka basi gushwana bagakubitana bagahongorana amenyo gusa bagasubirana gusa nyene tuvugane bukere twumvikane kwa nubwo nabana gushavuje basi ndasubira yakenge nubwo ndakugaranye nivyishi nagukona ko baje ndazi jakubabaje kandi gusa nyene tuvugane bukere sawa ndumva nifuza basi kumenya ukuntu mwamenyanye n'ujya mukobwa nana nyinda kubwire ruraso dufitanye ku buryo basi nyimba kugira ngo basi hagire ihinduka haba ubwanko basiriwe basi ndagorora agatima basi gusa nyene nubwo nababaye cyane so bro jojo mudemu il était une semaine passée yarandonde kuri WhatsApp aranyandikira sinamwishura atinyandikira kuri Instagram yanjye urumva
arambwira ndi mu diaspora urumva ndamubwira okay uri umufanzi arambwira ndagukurikirana cyane munazi ndagukurikira muri Isaac TV ariko narakubuze ubu cyamvuga ati reka ndakoresha usanga muri TV uri kurarira nyene turatera inkwe cyambaza umuhungu itukuru uwo umuzi ndamubwira ati uburundi bwacu ni butoye cyane umuronde washaka kumuronka ndabwira je nzomukurondera rero ndavyibagira kumurondera kukurondera wewe ndavuga ati je umuntu nawonzi rero ariko ndikundira ama interview nasanga warakoze ikiganiro muri STV cyangwa si uyu ngo ni uyu nyene acha gutelefona wacho ramubloka umaze kumubloka ujya mu dodashanyandike kuri WhatsApp miji je ambloka randa ku screenshot kwa mubloka zero mfasha umundo ndende amubwira jewe bivanye n'akazi mpanga ku munsi je gukora sanga ariko birangora wowe rero si c'est possible rungu umuntu wanyu wa hafi urumva aze kumurondera kwambutsa mubwira iki mubwirane ikiganiro sasa rero umukobwa bimaze kugenda uko akiraza acambwira ngo ari mu Burundi cyembe yanze ko atamu diaspora vya vrai aranyandikira ndamubwira sister very sorry just sindi libre urumva rero sinzi ukuntu amenye muri STV nimba ari cameraman yamuzanye nimba baturanye gute numva ati cyega rero ndakora introduction ngoma mvumbure yandi ariko ataka benzi man numvise inguma mu mugongo yo numvise ingumu abari ingumi sanzwe gugumu ndamubwira man nibiki acambwira ngo wowe wamuriye $500 yagwa amafaranga kore clip umutuja gukora hoje Ewana gusa nyene yampaye kuri sino harira so nyene kana ndina ko binyagiye kana kidabikubwira ya kandi baratwakundana mushiki wanje nyene ya mu diaspora nyene ari out country ari muri Australia bimbwiye niyo yarari gusa nyene vyatse turayaga nabwiye ko mfite indimo cyangwa gukora sinubwo mfise umuntu amfasha gusa nyene hari ibintu bibura mpera video ati mfise umuntu amfasha yandiye audio nyamahera video ati okay ko dukundana sino kwino atera yampamira gukora video uwo musinya cyaraguhaye yara nuba birimo ko yarakugaye ari wamuheneye bro hari noti zirahari gusa arayampa gusa nyene bazi umuntu akenera ibintu vyinshi sinze nyene nade ko ngenda akoresha mu bindi gusa nyene oje ko ari hari cyane asubira oje gusa bana noho vyase mu nyene mukaza kumfata nabi gusa nyene bijya gusa ntuzo gusubira basi nyene bro sinagufashe nabi nawe niko kazi kanje niko kazi kanje bro just lanze ko je gufata nabi kujya bro yambwiye ko aje afite ngikuru atabuzi yavuye ngina kiri mutonyi cyamvuga ati sawa reka ndafata taxi kandi niwe yanayirisha rero jora nyene ahubwo gusa nyene utura ntusarije wana basi nkirya kigano basi nzo gipostinga kora cungirya nabi hari ahantu hezi conteranya ikigano nyene mwakoze ikiganiro vraiment ntanakubeshe kiriko kirajako oya kiriko kirajako mviriza bro ajye n'amapira tuba dutaye bro afana oya reka gusarisha nukuri kandi mugipostinze bizotera ikibazo kuri kwa kera kizotera ikibazo ariko bro kiganiro kiro kirajako ndabikubwiye ni wagipostinga kera kizotera ikibazo gikomeye nta kibazo uraza kubona mukandi rero bro just posting iganiro cyako ndakuremeshe this posting iganiro je nakamera ngaha turi bayede sikia bro turi bayede dufata kamera je na micro tugakora tumushira hanze bro boss to nanushaka kumubwira ati bimeze ukuntu ari posting Yesu Kristo barana magadaye okay nagi postinga nawe ndamukeneye ari henda gipostinga no kiganiro nimbishaka gifutwa ronderandi kuko nubu umbiriza kuko nubu andi mana amapira garazimye amapira mbenanga ajya amapira karani miriko tubango twacho tutikiganiro cyane nabikubwiye ari henda giposting umbiriza bro wowe ronderandi nimba zo gifutesha nabi okay ari henda giposting nimba zo gifuta mugapana ku just post ari gifuta kubera gipostinze bizotera induru kana bivuze bukebuke mugabe bizokomera so naki bonga kibazo nakibazo ko je ndeze ko niwagenda ko president je ko atazama magara bazamagara n'umusheri wawe na uzoja mukora mwani je kuva muka sindaje mugashi katika jina la Yesu none imyaka niho yirengeje imyaka kugira ndari kiri mani aya iyo ni das okay reka nigire gusa ndakubwiye kegano ni mu gipostinga hato andi ndazi nimba atari mu gipostinga uzogipostinga wese uzura iyo bizoherera ahubwo umuntu yafungwa wa mbere ni wowe uri umusuma ufungwa you know umusuma nawe ufungwa basa ego ari ivyo bro haje nuko aje mwishengero gatoje amafaranga bahaye padiri ko twatwara none umuntu yivye nimba kucumujana kwitera mani umusuma arahanwa oya okay basi tuzobiraba sawa ngaho mbaze nigiye ngani igiye we tuzobiraba iyo bizoherera
genda bukebuke numena agatelefone umusubone uzofunga nawe jewe yego sinawe numena agahinda mama kandi ko gatuma nza ku kazi ntonda niwigire kandi abona mwakurisha kinona mwa telefonesha nkagahinda akahe akabiri man ako akanuza kabuji engaka cyo bite hano barandaka cyane bro ako kamenye ni 5 miliyoni tuje kukagura cyane bire n'amahera ahubwo kigwa 50 ni nawe nutuzo kora kuva kureze ego urarezwe niko ndo nkuyamba nawe umufise naramubuze makora nyaduka twiwanje toka maramara mvi tuzogishirako ngwaho genda mwa tuzogipostinga turabikubwiye yo bro uzofungwa ego akarako karakumotera abafansi ba n'umukano mbona ati bya mungu ni atare basuma n'ingorane none kwiwa $500 vraiment mbaye $500 just mbe marundi cameraman nangara hava murana munyana mukagereza mugategereza mufaranga y'abandi kazi kanyu mwe kuza murajya bike by'iwanyu nikujya duke twiwanyu duke mwirondera apana kugira ibintu by'aba diaspora nibisengeye bigeze mwajye mu bisengeye mw'abantu zamurose nka mu kugira ibintu by'abandi so ndabakunda cyane rero akavuaje mwana komeze fresh sana ciao STV, every story matters.